afasha. Yewe mushinga ntahe kubungabunga umugore wawe nibwo bugabo. Gushigikira umugore wawe nibwo bugabo. Je nitwa muri Gaspard, bangaha mu Kinindo, ndubatse, mfise abana 4. Gaspard ni umwigisha muri kaminuza mu gisata c'ubutunzi. Ku myaka 63 ni umukukuruke mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta n'umuyobozi ajejwe ubutunzi n'intwaro muri assurance bikorwa. Hambavu yo kuba umugabo nyawe n'umushinga ntahe w'urugo, Gaspard n'umuntu w'ubwitonzi yamenye icarico umugabo nyabwo kandi akaba kigendera ubuntu gushika n'ubu. Mu ncamake umugabo nyawe je nibaza ko ari umugabo abaho kuba umugabo mu rugo, guteza imbere urugo, abana, mama wabo n'abahaba bose, kubitwararika kugira ngo urugo rugende neza. Hanyuma ntaraba iby'urugo gusa, akaraba no n'impande mu babanyi, umubano mwiza n'abandi. Gaspard arafasha umupfasoni wiwe mu bikorwa byo mu rugo ibyo ari byo byose. Natinya ijisho rya murundi nk'akarorero kumesura impuzu z'uwo bubakanye canke agafasha mu byo gukinjika iyo bibaye nkenegwa. Umukenyezi wanje ndamushigikira mu bikorwa byo mu nzu. Sidamutane ibi naje ngo ntegeza gukora ibi. Ambwiye ati nagira nkora ibi mugabo nta mwanya. Je ndavuga nti umwanya ndawufise kabikora, guteka icayi, ico yagira kore cyose, ari impuzu yagira mese nkayimese. Ingene dufashanya ni ibintu bisanzwe kubera twabitanguye kuva kera. Je nibaza ngira ngo ko wabaye umuhamagaro w'urugo rwacu, kuko nk'akarorero nk'iyo atamukozi twaba dufise, je naragenda nkaraba ivyo mu gikoni, yari urya ateka atahari nkaraba ivyo mu gikoni, uyundi nawe umushinga ntahe nawe agaca araba ivyo mu nzu. Dufate nko gukura ku meza, guhanagura imikungu, guhana hariya, akamanura ibitangurirwa. Haracamweho akiri na muto akabona yuko ntova mu gikoni ngo nce nsubira nshike mu nzu nkubure nkorope, ivyo akaheza akabimfasha. N'ubu rero je naho twigiye haruguru birabandanya, urumva bari umugenzo umuntu yatoye akiri muto. Gaspard n'umukenyezi wiwe bari mu muhari rukirisu, umuhari wigisha urukundo rwa mugenzawe mu gufashanya iminsi yose. Umuhari ndimwo utwigisha gukunda umuntu wese, utwigisha kubona yuko umuntu wese twese tuvukana, twese abo muzungu, abo mwirabure, abo mu mwarabu, abo muhindi, twese ko tuvukana, dufise umuvyeyi umwe ari we Mana Data. Ico bidufasha umugabo nyabwo nko mu muhari, iyo tugize inama y'abantu benshi tugabura ibikorwa, twese tugabura ibikorwa bimwe. No kuvuga harimo n'abapatiri abazi ko ateza guteka, koza amasahani, ari umudiregiteri, cyo kimwe nta ivyo by'ikibanza muri societe ufise ntibikora. Muri urwo rukundo iyo nyifato y'umugabo nyawe ntayigumizamwo, arayisangiza n'abandi. Hari muri crise munatwa 94 menga gushikana 95 ibintu nk'ibyo, amakaritiye y'Ubujumbura yarahungabanye eka mbere no mu gihugu cose. Ndibuka yuko hari nk'umunyeshure biga muri kaminuza yabuze haba kubera mu Nyakabiga atashobora nko kujayo, twari kumwe mu muhari. Hanyuma tubona afise ingorane zahaba kuko mu makaritiye ntibinjira muri karitiye, k'umuhutu ntinjira muri makaritiye y'abatutsi. Hanyuma rero caraza turabana, tukaca tuza turafashanya ibikorwa kubera twari dusangiye umuhari. Yarazi mu muhari ingene dutegerezwa kubaho, mugabo nawe ntiyarabimenyereye, ntiyari bwaje muri famille ngo agire pratique. Byaramunezera ukabona dufashanya, dukuze ari umujene natwe dukuze tukora. Ico gihe ndibuka nta n'umukozi twari dufise muhira, twarikorera byose. Hanyuma nawe rero tujamwe tukagabura iminsi, tukavugana tuti ku mugoroba utakare acagira ibi. Abagenzi n'ababanyi ba Gaspard baremeza ko uburyo babayeho
ari akarorero keza nk'umugabo nyawe kandi akavyerekana n'aho aherereye. Gaspard tuzinanye harahize imyaka ishika hafi 30. Ndamuzi ngira ngo akiri wacubaka n'urugo rwiwe. Twaragendanye, ndamuzi naragendera no muhiriwe, narava ruguru nkorera ruguru ngashikira no muhiriwe. Narabonye rero ico Gaspard yarari mu muryango iwe. Yari umuntu arabize gutunganya mu rugo, tarinze kuraba ati ni bya bikorwa abijya abantu bavuga ubu ngo ni ibitsina bingana. Umugabo yabigira kugira ngo yubahe umupfasoni wiwe. Akarorero hamwe ari bikorwa nko kwegeranya ibyo ku meza, nk'ibintu bijanye no kugira ngo umuntu agire neza mu nzu, ntiyarindira ngo umupfasoni ngo niryo banga ryiwe nkuko abandi babigira mu Kirundi, kuvuga ko bazi neza yuko ategezwa gufatanya n'umugenzi wiwe n'umupfasoni wiwe kugira ngo umwe wese yumve yuko aruhuriye uwundi ntagire uruha uri nawe ariko aroroherwa. Rero ivyo namwe ninge nabikora kandi akakora n'umutima uri hamwe kandi atiyumviriye ngo kumbure uyu yohava ndaba canke yohava agira angaya. Rero abigira kubera urukundo afitiye umuryango, kubera urukundo w'indero n'abana kugira ngo bakure bazi neza bati abo umugabo canke abari umupfasoni amye neza yuko azokora azi neza yuko abubakanye buzuzanye. Dusangiye umuhari tugasangira ibikorwa byinshi n'umushingantahe Gaspard. Ndabona ko ubugabo nyabwo bugendera ahanini, ndabira no ku kuntu yicisha bugufi, ndabira ku rukundo afise, ndabira cyane cyane kuri wa mugenzi. Sinzi ko bavuga ko umugenzi cyangwa ari imyifato mugabo bwabo ubuntu buranga kiremwa muntu, ingene adufasha mu bikorwa atarabiye ngo ndi umushingantahe, ngo narize amashuri, ngo ndakuze, ngo nta mutoyi nduta yontuma. Mugo nkaraba ingene yama ari hafi yacu, yama yitwararika ubuzima nk'umunywanyi umwe mu muhari, ndetse n'abandi bo hanze sawa mu muhari gusa, cyane cyane ibintu by'ingo kugira ngo afashe ingo kubandanya z'ibingo nziza. Ku bwanje icyo ni ikintu gituma mvuga ko agendera ubwo bugabo nyabwo. Naho biruko ababona nabi ako karorero keza ntibabuze. Mu kibano ntumenya ibyaho ibiriko biraba mu nzi zabo, ntugenda kubaza ngo mbega mubayeho gute. Mugabo nk'ubu turiko turaganira n'abandi ba mama nko ku kazi canke abandi badamu b'abagenzi, turiko turavuga nk'ibintu vyo mu rugo kuntu bimeze. Je ndababwira yuko mu rugo wanje dufashanya n'umushingantahe kandi ndabibona ibisanzwe. Canke nk'ubu agiye nko kw'isoko hariho nk'abamama baca bavuga ati atoya nta mugabo yarongoye nawe no asubira kugenda kw'isoko kwikorera massage. Je ndabwira nti ibisanzwe no ku buzima tuba twemeye kubusangira. Ahubwo je biramfasha iyo atahari niho bintera ikibazo. Gusa barambwiye bati none wewe oyateye umugabo nawe wogabanya akareka kuja mu isoko. Ico co mu isoko nico conyene numvise hari umudamu umwe yigeze kukimbwira. Bwaje namubwiye none ko bitamuteye ikibazo nanje bikaba bitanteye ikibazo, ahubwo nivyo vyiza nabibandanye. Ayo majambo rero avugwa biba bivuye ku kuntu uwo mupfasoni nawe yavyifashemo, niwe aba yuguruye. Naho hanyuma naho aramutse atuguruye birashobora gushika ntiyugure mugabo akabivuga, hari naho atanabimenya. Abimenye naho ntaco bimutwara kuko ni mu rugo iwe agiye kubakira. Rero kuvyo bariko baravuga hanze ntaheza ngo yubake. Rero je notera kamo abandi bapfasoni bubatse ko bogerageza gufasha abashingantahe babo gushika kuri iyo ntambwe yuko babona ko urugo ari urwabo kandi bagubakanye atagikorwa cimiriwe hagati y'uyu n'uriya, kandi nabo bakagira umwidegemvyo. Naho baca bavuga ngo mujya mugabo ngo aganzwa n'umugore wiwe, ntibibabera ikibazo, nta kuganzanya kurimwo, ahubwo biba ari igikorwa c'urukundo. Nivyo nibaza n'urukundo hagati yabo yabubakanye bituma ivyo vyose vyuguruka.
kuva ku kamere ka kera. Akamere ka kera akajanye nuko umugore womenga ni ikintu cyo gucinyiza. Twumve yuko umugore nawe ari kiremwa kandi aza yuhirira umushinga ntahe wiwe. Nimba rero ari yuhirira umushinga ntahe wiwe twategerezwa kumuha agaciro kiwe afise. Tumufashe rero yumve neza ko umushinga ntahe ari mu kibanza ciwe, umugore amenye yuko adashobora gushika kure nawe atari kumwe n'uwo bubakanye. Ibintu rero biri mu mico y'ikirundi, muri sosiyete y'u Burundi, ariko tukwiye kuza turahindura. Kuko uri muhira urafasha abana kwiga, urashobora gufasha udukorwa mu nzu, hanyuma n'ababanyi barakwikorako, ukabona ibiriko biraba iwawe no mu kibano. Musangiri ikiyago muyagire hamwe iterambere ry'urugo, kubungabunga umugore wawe nibwo bugabo, gushigikira umugore wawe nibwo bugabo.